Muy buenas tardes, ministros, umuhingamo compañeros mwiza abakozi en el b'Imana reino bagenzi de banje nuestro amado mu bwami Señor bw'umukundwa Jesucristo. Es umwami una Yesu bendición y Kristo. privilegio grande estar con Ni ustedes umugisha en n'ihirwe esta bikomeye ocasión cyane kuba turi kumwe na mwebwe para muri uyu mwanya saludarles y pedirle a Cristo kugira ngo sus ndabaramutse bendiciones ndabasabire sobre Kristo cada imigisha uno de yiwe ustedes. kuri umwe umwe wese muri Cristo en el mwebwe. del pacto ese les Kristo bendiga, marayika w'isezerano les yobahezagira espiritualmente y materialmente, ibateza imbere mu buryo bwo mu mwemu ndetse no mu buryo grandemente bufatika en su obra, kandi ibakoreshe cyane mu gikorwa cyayo en este tiempo gihwanye na kino gihe cy'iherezo. realmente es una bendición y Mu privilegio by'ukuri grande ni umugisha ndetse n'ihirwe bikomeye estar con ustedes, kuba turi kumwe na mwebwe, que ustedes nuko están gutyo kugira ngo tubone brazo a mwebwe brazo, muriko murakora mushigikira integuro y'Imana ihwanye na kino gihe cy'iherezo. Ni ukuvuga ngo igikorwa cyose cy'Imana gihwanye n'igihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Rimwe na rimwe turibaza mbega ati ni iki twari gukora? umwe wese aribaza nk'iyo twari kuba mu gihe cya Mose, nk'ibi nyine uri kurakora muri kino gihe, ukifuza kuba mu gihe cya Mose. Wowe wari kuba umwe nk'iyo uba mu gihe cya Mose, wari kuba nk'umwe muri bya bihumbi ndwi bitafukamira Abayali, cyangwa mu gihe cya Elisa. Nk'iyo uza kuba mu gihe cya Samuweli, nk'iyo uza kuba mu gihe cy'umwe mu bavugishwa, waba uri kurumva ubutumwa bw'Imana yari kiravuga biciye muri bo. Buri gihe waba uri kurerekanwa, werekanwa nk'umwizera, kuko ibyo turi muri kino gihe niyo twaba mu bindi bihe twari kuba ibyo nyene abizera b'ijambo ry'Imana mu buryo bw'ijambo rizamo ry'Imana mu gihe icyo ubugenewe kubamo. nuko rero ntitwari kuzogira ikibazo kumenya ibyo twari kuzoba muri kahise, nk'iyo twari kuba muri kahise. Rero wowe mu kumenya icyo turabizera, ndetse no muri kazoza tuzoba turabizera. Mushobora gufata ibyicaro byanyu kugira ngo muruhuke. Isezerano ryo muri kino gihe cyacu ryatanzwe n'Imana biciye mu vyanditswe, kandi no kwibuka biciye muri Revera William Branham. Niko ryibukijwe biciye muri Revera William Branham, ryibutswa ihanga ryose ry'Imana. Nuko rero we yagaragaye nk'uwateguriza ibyasezeranywe ibyasezeranywe n'Imana bizokorwa muri kino gihe cy'iherezo. Ku bw'ivyo yategurije ukuza k'umwami. Byongeye yarakoresheje n'ubutumwa igihe cya kera, nka Yohana Umubatizi yarakoresheje ubutumwa bwo mu isezerano rya kera, ariko aravuga ukuza kwa Mesiya. Imana yarasezeranye biciye mu bavugishwa bo mu gihe cya kera, kandi yaravuze biciye muri Revera Branham ukuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika biwe mu gihe cy'iherezo. Kandi abamarayika bazanye n'umwana w'umuntu ari kumwe n'ijwi rirenga ry'inzamba n'imyera y'ibiri. Mose na Eliya aribo bahamagara ndetse bakanegeranya 144 by'Abaheburayo, 12 bya buri muryango. Icari cyo kimatani inzamba y'indwi n'imyera y'ibiri Mose na Eliya, kandi icari cyo inzamba y'indwi ku Bayahudi n'ikimatanije cy'indwi ku ishengero, ikimatanije cy'indwi ku ishengero n'ukuza k'umwami. Rero Mose mu gihe ciwe ndetse na Eliya mu gihe ciwe bombi
babayeho ku musozi w'Imana, nuko barahura n'Imana. Imana yarabavugishije, kandi ngaho aho niho Imana yahaye Mose ubutumwa bugenewe ikiringo cya gatanu, ikiringo cy'ivyagezwe. Kandi hamwe na Eliya hariya Imana yaramuganirije mu ijwi rituje, ariryo rihwanye n'intambuko igira kane, kuko ubwa mbere nimba Migere ahafise ashobora kuhasoma hamwe tuharose mu buryo bwihuse. Ubwa mbere haje umuyaga uhuhuta ari wo wasituye ibiti. Abami ngaho ku 17 ukabandanya, ni 19 umurongo wa 11 ukabandanya. 19 ni 19 igice cya 19 Abami ba mbere umurongo w'8 ukabandanya, haravuga hati nuko arabyuka arajya. Ariko bureka turabe ku murongo wa 6 haravuga hati, umurongo wa 5 araheza yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemo arasinzira, maze umumarayika araza aramukoma aramubarira ati vyukurye. Aho hari ku nshuro igira kabiri. Akanuye abona umutsima ugeretse ku makara n'umukuza w'amazi biri haruguru y'umutwe wiwe, nuko arabyakira arajya aranwa, arongera ariryamira. Umumarayika w'Uhoraho agaruka ubugira kabiri aramukoma aramubarira ati vyukurye, urugendo ntirukunanire kuko ari rurerure. Uwo ni wa mumarayika nyene yagaragarira Mose. Nuko aravyuka arajya aranwa, izo ndya azigendera iminsi 40 n'amajoro 40 ashika i Horebu ku musozi w'Imana. Buriro murabona nkuko Mose yageze ku musozi w'Imana, umusozi Horebu, umusozi Sinayi, ariko aragira ubwa mbere yaragira intama za sebukwe. Eliya nawe vyongeye yaragiye ku musozi Horebu, kuko Imana yaragenze karere k'abanyamahanga. Nuko Mose nawe yari kagenda mu karere k'abanyamahanga, ku musozi w'abanyamahanga. Mose yari aragira intama za sebukwe wiwe. Rero tubandanye hano, abavugishwa babiri n'abavugishwa b'ingirakamaro cyane, kubera yuko ni ishusho n'urugero ubukozi bw'ubuvugishwa aribwo bwari bugiye kuza mu gihe cy'iherezo. Nuko aravyuka arajya aranwa, izo ndya zigendera iminsi 40 n'amajoro 40 ashika i Horebu ku musozi w'Imana. Ashitseyo yinjira mu isenga abaho, maze ijambo ry'Uhoraho rimuzako riramubaza ritukora iki hano ga Eliya? Nawe arishura ati nagize ishaka ryinshi ryawe Uhoraho Mana nyen'ingabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagahomvagura ibicaniro vyawe, kandi bicishije inkota bavugishwa nawe. Ni jewe jenyene nsigaye, nanje nyene barangenza ngo banyice. Mwibuke yuko Eliya we niwo mu muryango w'amajyaruguru, umwe mu miryango 10 mu bwami bw'amajyaruguru, kandi Mose nawe niwo mu muryango wa Lewi.
sal fuera. aramwishura ati sohoka uhagarare hanze ku musozi imbere yanjye, Y aquí Jehová jewe se pasaba, uhoraho. y un Ako kanya grande y uhoraho poderoso arahaca, viento maze haza rompía umuyaga los mwinshi w'igihuhuta usatagura montes, y imisozi, quebraba umenagura las peñas delante de ibitandara Jehová. imbere y'uhoraho. Pero Jehová no estaba ariko en él. uhoraho ntihari muri uwo muyaga. Y tras el viento Umuyaga un uciye Pero habaho Jehová no gutigita estaba kw'isi, ariko uhoraho en el terremoto. ntiyari Y muri tras uko el terremoto, muri uko un gutigita. fuego. Isi Pero Jehová irangije no estaba en el gutigita fuego. habaho umuriro, ariko Y uhoraho tras ntiyari el muri uwo fuego, muriro. un Hanyuma w'uwo silbo muriro así, haza indelicado. agacerere, Y cuando lo oyó Elías, maze Eliya akumvise cubrió su rostro con yipfuka su manto umutama nawe y mu salió. maso, arasohoka ahagarara ku muryango w'iryo senga. Y aquí vino a él una voz haza diciendo, ijwi rimubaza "¿Qué haces riti aquí, Elías?" ukora iki hano Él ga respondió, Eliya? "He sentido Arishura un celo por ati Jehová de nagize los ishaka ryinshi ejércitos. ryawe uhoraho He mana sentido nyene un celo ingabo, por Jehová, Dios de los ejércitos, porque kuko los hijos de Israel kuko han abisirayeli dejado bavuye han mu derribado isezerano tus ryawe altares y bagahomvagura han matado a tus ibicaniro profetas. byawe, kandi Y yo solo bicishije he quedado inkota y me abavugishwa buscan nawe. para quitarme Ni jewe la vida. jenyene nsigaye, nanjye Y le nyene dijo Jehová, barangenza ngo "Ve, vuélvete banyice." por tu camino, uhoraho por el aramubarira desierto de ati Damasco, subirayo ujane y inzira llegarás wazananye y uje mu unirás bugaragwa a bw'i Hazael Damasiko, por rey niwashikayo de Siria, uzurobanuze a Jehu Hazayeli por rey de amavuta Nimsi, azabe umwami w'i Siriya, na a Jehu Yehu por rey de Nimsi, na y Yehu mwene por rey sobre Israel. Nimushi Y nawe Eliseo, uzumurobanuze amavuta hijo de Safat, azabe de umwami w'Abisirayeli, Mehola, kandi na Elisa unirás mwene para que Shafati sea profeta w'i Abeli en tu lugar. Mehora Y el que azomurobanuza escapare amavuta de azabe Hazael, umuvugishwa mu Yehu gishingo lo cyawe, matará. maze uzokira Y el que inkota escapare de la ya espada de Hazayeli, Jehu, Yehu azomwica, Eliseo lo uzokira matará. iya Yehu, Y yo haré que Elisa queden en azomwica. Israel 7,000 Nyamara rero cuyas ngiye rodillas kwisigariza no abantu se ibihumbi doblaron ndwi ante Baal, mu Bisirayeli y cuyas batigeze bocas no lo bapfukamira Bayali canke ngo bamusome. Ahora aquí en este pasaje Ubu rero hano muri kino cyanditswe nos muestra haratwereka algo histórico muy hermoso ikintu cy'amateka cyiza cyane, y nos muestra kandi el lugar donde haratwereka Moisés n'ikibanza tuvo encuentro aho con Mose yahuye y n'Imana, donde también kandi ahí byongeye Elías tuvo un encuentro na Eliya aho con yahuye Dios en el silbo apacible. n'Imana mu ijwi rituje. Harabayeho imiyaga ihuhuta mu gihe cya Ruteri, habayeho za nyamugigi mu kunyiganyiga kw'isi mu gihe cya Wesereyi, habayeho imiyaga mu gihe cy'Abapantegoti, nuko mu nyuma habayeho ijwi rituje, aricyo gihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Rero ibyo byose Eliya yabyumvitiye hehe? Yabibonye abyumvitira hehe? Ni ku musozi w'Imana. Reka tuje mu Baheburayo igice cya 12. Verso 18 en adelante dice: Heburayo igice cya 12 umurongo wa 18 havuga hati: ntimwegereye umusozi wako waka umuriro, kandi ntimwegereye umwiza w'umuzimagiza n'uw'umuzitanya n'igihuhuta n'inzamba ivuga n'ijwi ry'amajambo, abaryumvise binginga kutabwirwa irindi jambo, kuko batabashije ibyagezwe ngo naho coba igitungwa gikoze kuri uwo musozi bacicisha amabuye. Kandi byabonetse byari biteye ubwoba, byatumye Mose avuga ati: mfise ubwoba cyane, ndahinda agashyitsi. Ariko mwegereye umusozi Siyoni, n'umugwa w'Imana nzima, Yerusalemu ho mu ijuru, ni ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika, ikoraniro
que están inscritos n'ishengero en los ry'abana cielos. b'imfura banditswe mu ijuru, mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, nimwe muhuza abagororotsi batunganijwe rwose, mwegereye na Yesu umuhuza ahesha isezerano risha, mwegereye n'amaraso acucagirwa avuga ibyiza kurusha ay'abeli. Ubu rero No estamos en el monte Sinaí, turi ku musozi sino que Sinayi, estamos en el ntituri monte de Sion, si ku musozi Sinayi ahubwo ni ku en el musozi monte de Dios, umusozi en la ciudad de w'Imana, nuestro Dios, umugwa w'Imana yacu, Yerusalemu wo mu ijuru, con la compañía de muchos millares de hamwe ángeles, n'ikoraniro ry'isinzi ry'abamarayika, hamwe n'ikoraniro hamwe ndetse n'abagize ikoraniro ry'imfura zanditse mu ijuru, ari bo abagize umubiri w'ibanga wa Kristo, ari bo bafise amazina yabo yanditse mu ijuru. y nos hemos acercado Kandi twegereye al Dios juez de todos Imana umucamanza wa bose, ndetse n'impwemu z'abagororotsi, hechos perfectos. Y Jesús es el mediador del nuevo pacto y es la sangre kandi rociada, na Yesu que habla mejor que la de Abel, umuhuza la sangre del w'isezerano nuevo rishasha. pacto. Ahora todo aquello que sucedió allá en el monte Rero Sinaí ibyo byose byabereye ku musozi Sinayi birisubiramwo, ariko bikisubiramwo mu buryo rwo hejuru munsi y'isezerano rishasha. Rero Moisés, Mose para darle el mensaje de la kugira ngo dispensación de la atange ley, ubutumwa bw'ikiringo cy'ibyagezwe, yategerejwe kugenda ku musozi w'Imana, umusozi Sinayi. pero ahora Moisés en Ariko ubu rero Mose su segunda manifestación mu kwigaragaza kwe kugira kabiri ategerezwa kuja ku musozi donde Siyoni, Dios aho da Imana el nuevo pacto. imuha isezerano rishasha. Y Kandi Moisés está pastoreando Mose we yariko araragira hariya intama mu banyamahanga. Moisés Mose lo encontramos como pastor de ovejas. turabona nk'umwungere, ari Por lo tanto, nk'umwungere el ministerio de w'intama. pastor de Nuko ovejas rero allá ubukozi es típico bw'ubwungere del bw'intama ministerio de hariya pastor. n'ishusho n'urugero bw'ubukozi bw'ubwungere mu gihe cy'iherezo. Y allá está entre los gentiles, Kandi hariya hari hagati mu banyamahanga, ariko aba hagati mu banyamahanga, mu karere k'abanyamahanga. ustedes, Mwebwe murabibona luego que había sido mu rechazado nyuma por su yo propio kwanka pueblo. yaranswe n'ihangagiwe bwite. Rero Encontramos turabona que allí fue que Dios le dio la ley a yuko Moisés y ahora Imana yabaye Imana yahaye ibyagezwe Mose. en el monte Ubu rero de Sion, ngaha ku musozi Siyoni, en la cúspide del monte de Sion, mu gasongero k'umusozi él Siyoni, subió para recibir la ley. araduga Allí era que kugira Dios ngo le hablaba, aronke ibyagezwe. Aho niho Imana que ya yamuvugishije nyuma había venido con el pueblo hasta ese lugar. Porque Dios le yo dijo, kuba kumwe n'iryo hanga muri "Será icyo por kibanza." señal. Kuko Imana yaramubwiye ati kizoba ari ikimenyetso igihe yakura ihanga. Este monte y adoraréis Yarazanye este ihanga, monte baza kuri uwo a musozi Dios. asenga Imana kuri uwo musozi. Rero Veamos Apocalipsis capítulo 14. turabe mu byahishuriwe igice cya 14, Vamos a ver lo que nos dice aquí. katurabe icyo tubwirwa hano Después, y el capítulo 7. mu gice cy'indwi. Viene el ángel con el sello Igice del cy'indwi Dios vivo. haza umumarayika afite ikimenyetso cy'Imana nzima kugira ngo ahamagare ndetse anegeraga 144 En su frente. by'Abaheburayo abatomeka ikimenyetso mu ruhanga. Kandi Mensajero que viene con el iyo ni intumwa Santo, con el ángel ije del ifise pacto. mpwemu yera, marayika Como w'isezerano, llegó Moisés nk'uko Mose yaje al monte Sinaí con el pueblo. yashyitse ku El musozi ángel del Sinayi pacto ari kumwe n'ihanga, marayika estaba con w'isezerano él, que es yari Cristo kumwe nawe, ari we ari en su Kristo cuerpo angelical, mu mubiri we wa manifestándose kimarayika, yigaragaje en esa columna de fuego y muri en iyo algunas nkingi y'umuriro. Nuko rimwe na era rimwe visto en yaraboneka, forma de hombre. akaboneka mu buryo bw'umuntu. Pero ahora en el capítulo Ariko ubu rero mu 14 gice dice, cya después 14 miré, y haravuga aquí el hati Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. No sobre el monte kandi Sinaí, mbona umwagazi w'intama ahagaze ku musozi porque Siyoni, sobre el monte Sinaí fue el pacto ku de la musozi ley, Sinayi, aho habaye fue el isezerano mensaje de la ry'ibyagezwe, dispensación de la ley. ubutumwa Pero bw'ikiringo el monte de cy'ibyagezwe. Sion Ariko ku musozi el Siyoni nuevo pacto ni y el ni isezerano mensaje rishasha, kandi de la n'ubutumwa dispensación de la gracia. n'ubutumwa bw'ikiringo cy'ubuntu.
y con él 144,000 que tenían ahagararanye el nombre n'abantu de él, ibihumbi ijana na y el mirongo nombre ine de na su bine padre bafise escrito izina en ryiwe la frente. n'izina rya se yanditswe mu ruhanga Con el nombre rwabo. del Cordero. afise izina ry'umwagazi Del Señor, w'intama del Mesías. bafise izina ry'umwagazi w'intama Y el nombre umwami de su padre mesiya n'izina escrito rya en su se frente. yanditswe mu ruhanga rwabo. Y hoy numva ijwi rivuye mu ijuru, numva ijwi rivuye mu ijuru nk'iry'amazi menshi asuma kandi nk'iry'inkuba ituragara cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuraranzi bacuraranga inanga zabo, baririmba indirimbo nsha imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya binyabugingo bine n'ababakuru. Nta muntu yashoboye kwiga iyo ndirimbo atari bamwe ibihumbi 144 bacunguwe ngo bakugwe mu isi. Abo nibo batandujwe n'icyitwa umugore kuko babaye nk'inkumi, abo nibo bakurikira wa mwagazi ahaja hose. Abo bacunguwe mu bantu kugira ngo babe umushuzo ku Mana no kuri wa mwagazi, kandi mu kanwa kabo ntihabonetsemwo ikinyoma, nta gasembwa bagira. Kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatiriye ijuru afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa ku isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga n'ijwi rirenga ati mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cy'amateka yayo gishitse. Ninde wo gusengwa musenge iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Ubu rero murabona ngaha haragaragara 144 bundi bushasha aribo bahamagarwa ndetse bakanegeranywa, nuko bagashiko ku kimenyetso basizwe ku kimenyetso n'umumarayika aje afise itomesho c'Imana nzima. Kandi turazi yuko n'imyera y'ibiri Mose na Eliya abaje kugira ngo bahamagare banegeranye 144. Abo nibo baje bafise ijwi rirenga ry'inzamba umwana w'umuntu abarabarungika kugira ngo begeranye abaturanijwe biwe bave mu mpera z'isi kugeza ku yindi mpera. Ahandi haravuga ngo ku mpera y'isi kugeza ku yindi mpera y'ijuru. Ubu rero turashobora kubona isezerano rishasha, isezerano rishasha umusozi w'Imana ntari Sinayi, n'umusozi Siyoni, kandi umusozi Siyoni ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi todos los que están en la iglesia del Señor Jesucristo abari mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo bose baregeranywa hamwe n'isinzi ry'abamarayika abanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Ubu rero murabe mwebwe ubutumwa bwiza bwo mu isezerano rishasha, ubutumwa bwo mu isezerano rishasha, ubutumwa bwiza bw'ubuntu buva hehe? Ku musozi Siyoni, Yerusalemu. Murabe uhereye ku musozi Siyoni ariyo Yerusalemu, aho harakomoka ubutumwa bw'ikiringo cy'ubuntu mu isezerano rishasha, kandi ngaho niho bukomoka. Kandi mu yandi majambo mwebwe murabibona ni isezerano ariryo rikogwa nuko gutyo rigatangazwa rikavugirwa ku musozi Siyoni, Yerusalemu. Kandi ngaho ubukozi bwa Mose, ubukozi bwa Eliya burafata ubutumwa, kubera yuko ku musozi Siyoni umusozi Siyoni ufatika ni Yerusalemu. Aho niho hakomoka ikiringo cy'ubuntu ndetse n'ubutumwa bw'ibyagezwe byanditswe mu mutima ndetse no mu bugingo no mu bwenge bw'abantu. Kandi kubw'ibyo mu gihe cy'iherezo ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryavukiye Yerusalemu, mwebwe murabibona niryo
las bendiciones rifise imigisha de Dios bajo el nuevo imigisha pacto. y'Imana mu isezerano rishasha. Y Kandi por consiguiente, mu yandi Moisés y majambo Elías, Mose hamwe na Eliya para encontrarse con Dios, kugira ngo bahure n'Imana tienen que estar bategerezwa en el monte de kuba Dios, bari ku musozi el monte w'Imana, de Sion, umusozi la Siyoni, Jerusalén celestial, Yerusalemu y así wo por mu el estilo ijuru, donde están ndetse n'ibindi n'ibindi. los Aho niho escritos en el hari cielo, los abanditswe mu primogénitos, ijuru, que son imfura miembros de la iglesia. aribo bagize ishengero. Ahí, kandi y ahí ngaho es que tiene kandi que ngaho aho niho subir hategerezwa el ministerio de kuba Moisés. ubukozi Elias. bwa Mose na Y Eliya. Moisés estaba Kandi pastoreando Mose ¿qué? yariko aragira iki Y intama mu buryo después bufatika, pastoreando nuko mu nyuma que aragira fueron abantu sacrificados aribo en bashushanirijwe mu ntama. Por lo tanto, ese ministerio de nuko rero pastor ubwo n'ubukozi es importante. bw'ubwungere ni ingirakamaro cyane Moisés. kuri Mose. En el ministerio de Kandi mu Moisés bukozi bwa Mose estaban todos los ministerios hari siendo operados. ubukozi bwose buriko profeta, burakora, ubukozi bw'ubuvugishwa, de evangelista, ubukozi de pastor, bw'ubuvugabutumwa, ubukozi bw'ubwungere, de ubukozi maestro bw'ubwigisha, y así por el estilo. ibindi n'ibindi. Ahora, Rero Elías Eliya también tiene que vyongeye ategerezwa aparecer kuva cyangwa en el kugaragara. ministerio de Elías. Ubukozi Vean bwa ustedes, Eliya mwebwe murabibona pasó al monte de Sion, buraca ku musozi al monte Siyoni, de Dios. umusozi w'Imana. Ahí en el reverendo. Ahí estaba, en el monte de Sion. muri Reverend Branham yari ku Y musozi tiene que permanecer ahí en ese Siyoni, monte, kandi yategerezwa en su kugaragara quinta manifestación, y de ahí ngaho ku musozi es kuri uwo que musozi puede mu kwigaragaza kwa gatanu, tornarse aribwo ariwe y el de Moisés aribwo bukozi buzogarukira Isirayeli. también. En el silbo apacible mu ijuru rituje, es que Elías escucha aho niho la voz Eliya y el mensaje yumvise ijwi, ubutumwa Y bw'Imana. ustedes tienen que ver Kandi mwebwe con murabibona butegerezwa tres personas. hategerezwa gusigwa abantu Al batatu. rey Umwami para Israel, yategerezwa gusigwa abantu al rey para gusiga abantu Syria, batatu, umwami y al w'Isiriya sucesor de Elías, ndetse Eliseo. n'uwari kumusubirira Elisa. Y solamente Elías Gusa Eliya llamó yarahamagaye a Eliseo. yahamagaye Elisa, Pero como el ministerio de Elías pasó ariko a Eliseo, kubera ko ubukozi bwa Eliya bwaje kuri vea, Elisa, una doble porción. we atari umugabane umwe gusa, ahubwo yarose imigabane ibiri kugira ngo gutyo abandanye igikorwa ca Eliya. Un sucesor pues tiene que continuar la labor. Uwusubirira ategerezwa kubandanya Mira, igikorwa ca wa está wundi sucediendo. umwe yasubirira, Tiene que seguir la misma línea. ategerezwa kubandanya muri uwo murongo nyene. Y las metas que tuvo Kandi ihangiro we yari afise, esa persona y que tenía ihangiro de uwo muntu parte yari de Dios, afise tiene que ryategerezwa kuba rivuye ku Mana. hasta Rero hacerlas una yategerezwa prioridad. kuribandanya kugira ngo ricike Porque ukuri, viene con el mismo kubera espíritu yuko we abaje afise iyo mpwemu nyene ya wa al wundi cual él está uwo sucediendo. Uy, Es la es- continuación. umwe yasubirira, ni ukuvuga ngo we akora Y arabandanya. ahora Rero podemos ver que hay un cuadro turashobora muy kubona hermoso yuko hariho ikintu para cy'ubwiza ser realizado en kugira ngo este gutyo tiempo final. gikorwe muri kino gihe cy'iherezo. A Moisés lo encontramos viniendo Muri Mose turabona aje ya con un tabernáculo, pero tuvo que construirlo primero. afise ihema, Y ubwa mbere yategereje kuyubaka. Eliya turamubona arreglando el altar. ariko arategura igicaniro, ariko yubaka igicaniro Con 12 piedras, cada piedra hamwe n'amabuye 12, representa buri una buye tribu. ryose Tiene que reunir las tribus rishushanya perdidas, umuryango, juntamente con las dos tribus, imiryango ibiri yose iri La tribu kumwe, de Judá y la tribu de umuryango wa Benjamín, Yuda n'umuryango wa para Benyamini, que la kugira ngo presencia de gutyo Dios, ukugaragara el fuego de kw'Imana, Dios, umuriro w'Imana, el Espíritu de Dios umwemu regrese w'Imana al pueblo hebreo. igaruke mu ihanga ry'Abaheburayo. Y así por el estilo Ndetse n'ibindi encontramos n'ibindi turabona de ibintu cosas que ya byinshi sucedieron, que son tipo y figura, ibizoba ari ishusho n'ingero ibitegerezwa kuba o sea, byabaye ari ishusho n'ingero ibitegerezwa kuba muri kino gihe cy'iherezo. Ni ukuvuga ngo bitegerezwa kuba muri uwo murongo nyine w'ubuvugishwa, que
ari ha wo sido trazada. wacapuwe waciwe n'Imana. Así es que nuko rero podemos ver que estamos turashobora en un kubona tiempo yuko muy turi mu hermoso, gihe glorioso, cy'ubwiza cyane, igihe en donde cyiza cyane, aho tenemos la promesa dufise isezerano de una visión en ry'iyerekwa, donde aho Reverend Branham yabonye ihema kandi yabonye ukugaragara k'umwuzuro kw'Imana muri iryo hema, aho hari ukwigaragaza k'umwuzuro, ukuremwa kw'ibigize umubiri, agakiza, umuhamagaro wo ku gicaniro, byongeye n'umuzuko. haravuga ngaho umuzuko n'ibintu byinshi ngaho Reverend Branham yavuze, kandi ntihabonetse umwanya luchando, buscando a materializar esa visión que él tuvo. Pero vean ustedes, ariko mwebwe murabibona, no les fue permitido, aunque we ntiyayemerewe, nubwo yagerageje, we yaragwanye, ariko ntiyabyemerewe, kuko we ntibyari byo munsi y'ubukozi bwa Eliya wa kane, bitegerezwa kuba mu bukozi bwa Eliya wa gatanu ndetse na Mose wa kabiri, para entonces kugira ngo gutyo allí esté la presencia de la columna de habe fuego. ukugaragara kw'inkingi y'umuriro. Aho niho hari wa mumarayika yaherekeza Reverend Branham, nk'emu yera ariko arakora En la etapa del mu siglo ntambuko pasible, la y'ijwi etapa rituje, intambuko la edad de oro de la intambuko y'igihe iglesia, que es cy'izahabu la edad de la cy'ishengero, aricyo gihe cy'ibuye rigumye imfuruka. todas las cosas Ibintu byose que fueron dichas que aribyo byavuzwe yuko byari kuzobera, byari kuzoba mu gihe cya Eliya. Imana yaramubwiye ati gusiga Hazayeli nk'umwami w'Isiriya, yewe nk'umwami wa Isirayeli, ndetse na Elisa nk'umuvugishwa mu kibanza ciwe. Rero ibyo byategezwa gukorwa na Elisa, ariko Eliya mu kuza kuwe kwa kabiri yategezwa gukora ibyo bintu byose byari byaravuzwe. Niyo turabona nko gusiga umwami Yehu, Elisa ntiyategereje kugenda, ahubwo yaratumye umwe mu biga iby'ubuvugishwa amurungikanya amavuta kugira ngo amusige. Nkumbure hari haheze imyaka runaka, ariko yategerezwa kubikora nk'uko biri mu bugome bw'Imana, kugira ngo hakorwe iyo ntambuko, ugusigwa kwa Yehu. Nuko rero turashobora kubona yuko igikorwa cya Eliya, icyo cyatangujwe na Eliya w'itishubi, cyarabandanije mu ntambuko ujya mu yindi. Reverend Branham ku rupapuro rw'449 mu gitabo cy'imatanijwe haravuga ati, mwemu wa undi umwe nyene jewe nzi ni mwemu yera. Eliya jewe nzi ni mwemu yera, kuko ni mwemu yareka akora ubukozi bwa Eliya muri buri ntambuko. Nuko rero turashobora kubona n'igikorwa cya mwemu yera, igikorwa cyakomeje kuba kiko gikorwa n'Imana biciye mu bavugishwa, biciye mu ntumwa, biciye mu bamarayika ntumwa batandukanye ba buri gihe, ndetse byongeye no muri kino gihe, aricyo gihe turiko turabamo. Mwibuke yuko mu buvugishwa bwa Ezekiel igice cya 37 umurongo wa mbere kugeza ku wa 14, mu gihe cy'umuzuko w'amagufa yumye, turabona yuko habaye intambuko zitandukanye, kandi turabona yuko mu ntambuko igira kane aho niho hategezwa kuza mwemu muri yo, kubera yuko yaciye mu ntambuko zitandukanye. nuko ngaho hari hahagaze ingabo z'inkomezi ngaho, ariko zitagira mwemu, zarabura mwemu. nuko gutyo umuvugishwa yarabwiwe ko yohamagara mwemu avuye mu miyaga ine, nuko ahamagara mwemu. Urabibona kubera iki? Kubera yuko aho hari mwemu iri mu banyamahanga, mu gikorwa cyo kurema ishengero ry'umwami Yesu Kristo ihanga ryo mu ijuru. Rero hategezwa kugaruka mwemu w'Imana, igaruke muri Isirayeli.
a un embajador diciendo narumvise mu ambasaderi ariko aravuga yuko ikibabaje cyane nuko ukugaragara kw'Imana kwari kwara la cual estaba allá en el templo kutari muri Yerusalemu hariya mu ngoro. Rero biciye mu buvugishwa bwa Ezekiyeli mu gice cya 37 umurongo wa 1 kugeza kwa 14 turabona mpemu w'Imana kugaragara kw'Imana kugarutse muri Yerusalemu kuzogaruka muri Isirayeli. Nuko rero umuvugishwa niwe yahamagaye mpemu kugira ngo utyo yinjire muri iyo mibiri, muri izo ngabo arizo zari zahagurutse zahagurukijwe. Rero gusa hari habura mpemu igihe yinjira, rero zabaye ingabo, ihanga ry'ubwiza. Nuko rero gusa umuvugishwa niwe ashobora guhamagara mpemu w'Imana kugira ngo gutyo agaruke muri Isirayeli, kandi azwiye kubikora, azobikora. Kubw'ivyo hazoba hari ubukozi bwa Mose ndetse n'ubwa Eliya mu gihe cy'iherezo, kandi kubw'ivyo nuko mu nyuma hazoshigwaho ubwami bw'Imana ngaha ku isi, kandi Mesiya umwami azokwicara ku ntebe ya Dawidi. Mose na Eliya ku musozi w'Imana, ntukiri umusozi wa Sinayi, ahubwo n'umusozi umusozi Siyoni, ishengero ry'umwami Yesu Kristo, aryo ryatanguriye hariya ku musozi Siyoni, Yerusalemu. Ese Imana yobahezagira kandi ikabarinda. Tuzobandanya kubonana bundi bushasha mu gikorane cyo mw'ijoro, kandi muri uno mwaka nyene turiteze ko tuzoba kumwe namwe bundi bushasha mu rugendo tuzogira ruzogirwa n'umukwiza butumwa Reverend Miguel Bermudez Marine. Ntuzoza hano uno mwaka? Uzoza hano? Azora itariki zingahe ga Miguel? Tariki 14 hamwe n'itariki 15 z'ukwa gatanu. Azoba ari iminsi 2 canke umunsi umwe ngaha. Tuzohambara iminsi 2, indi minsi 2 muri Guatemala, indi minsi 2 muri Salvador, indi minsi 2 muri Honduras. Kwa gatandatu no kuw'Imana, kwa gatandatu no kuw'Imana. Uw'Imana ga Miguel buri gihe aba ari ingirakamaro. Ego ariko baravuze yuko bo bafise internet nziza. Ubwa mbere rero kubanza kuhapima, kuko habaye ibibazo byofata ahandi hose. Twamaze kumenya yuko ikibanza kimwe gifise habaye ikibazo, hakaba badafise internet nziza, ico kibanza mwocihoza canke bakahindura ibibanza, ariko bagahindura ibikoresho, kuko bafise ivyo bikoresho nyene ivyo bibazo nyene vyoshobora kuboneka. Rero habaye ikibazo bigatuma tumanako rihungabana. Abakozi b'Imana boshobora baba bafise inshingano ku bandi bakozi b'Imana bose, kuba bafise ibintu biteguye neza kugira ngo kuwa gatanu no kuwa gatandatu no kuw'Imana, kuko ni iminsi 3 y'ingirakamaro cyane, aho hakorana ibihugu byose. Kuwa gatanu ikoraniro, no kwa gatandatu haraba igikorane cy'abakozi b'Imana, ndetse kuw'Imana naho hakaba ikoraniro rya bose. Ni byiza, Imana yobahezaga kandi kabarinda. Mwibuke Mose na Eliya hehe? Ku musozi w'Imana, umusozi Siyoni. Dusiga hano Miguel, twamaze kuba tumufise. Imana yo guhezagira Miguel, Imana ihezagire, Imana ibahezagire muri mwese muri mwebwe, kandi turasubira mw'ijoro Imana ibishatse.